Ndongeye kubaramutsa abandi ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muriko muranyumviriza muri kino kiganiro c'ubuzima mushikirizwa na Ikangure Clinic, aho benshi bari bamaze igihe bambaza ngo natevye twashaka ikiganiro gishasha. Uno musi hoho muze kumviriza kabisa icatumye nteba n'impamvu ya kino kiganiro. Ni ikintu kidasanzwe kandi coroshe gose, barya abantu bose basa n'abari barihebuye, bari baragerageje hirya no hino. Muze kumviriza neza bino bintu bidogo gose ugiye gukoresha, igitsina kikavyimba kikavyibuha, ukumirwa ukabirwa n'ivyarivyo. Gusa attention ku bantu aba aribwo bwa mbere bakoresheje imiti beniyi, kuko inkiyo kenshi iriko iduza imisemburo n'udusi twinshi tumera, hajya ku mutwe haravyimba ukomewe n'ikintu cahariye. Ico gihe rero utarubizi ushobora guca ukanguka ngo nkeka ari bikinga ibintu ngo bigenze ukumbe ari kubera imisemburo yabaye myinshi, igitsina gitanguye kuvyibuha kandi kikaba kirekire. Barya abantu rero bari bamaze imisi bandondera, mwumvirize neza uko bimeze. Abadamu namwe mwihangane umuceceke, hanyuma ngira inyishu y'ikibazo canyu namwe igiye gukemuka. Mwumvirize rero, kuko ari igihe wumva umudamu aguhamagaye yakubwira ikibazo c'umugabo ukavuga ati none uyu mugabo koko ni bwoko ki? Rero mwese muze kumviriza, baba ku badamu muce mushira mu ngiro no muti, haba ku bagabo mushire mu ngiro. Abadamu urashobora no kukorera umugabo iyo ubona ko agatsina afise kaguteye isoni, ugakorera umugabo no muti atazi n'ivyo arivyo, ukamuhatakira jinunyu atazi ivyo ariko arivura ivyo arivyo, akazabona igitsina gikuza direct ntamenye na kimwe. Umugabo nawe yavyumvise, umva bari ko kazi kiwe abikora kare kugira ngo ntaze yiteze urubwa imbere y'umugore wiwe. Eka imbere yuko dutangura twibutse bajya abantu bashasha kuraba ku ijambo s'abonner cyangwa subscribe, wumva ko ibiganiro bimushimisha acakorako kugira ngo ntaze arahomba ibindi biganiro byinshi bigenda bikurikirana. Murabona ko Ikangura imaze kuba nini cyane kandi ikagira n'abantu benshi bayikurikirana ku rwego rw'isi. Eka kandi twongera tubabwire ko ari akantu gashasha, na cyane cyane ku bantu bagwaye imigongo. Abantu bagwaye imigongo, hari umuti udasanzwe ushobora kuvura umuntu umugongo mu minota itarenze 20. Mwumviriza neza, iminota itarenze 20 ugataha umugongo wakize, ubwo nyene bikaba birarangiye. Si massage, ni umuti ukomeye gose unywa uwundi bagaca bashira hajya ahantu umugongo uba urembeje, mu mwanya mutoya utaha wabaye amabuye. Ibyo umugongo bajya abantu bagenda bazwira ngo imigongo irabishe, abamwe bakikiranwa n'amafyigo, abandi ugasanga nyene birabarembeje kwicara wapi, n'akantu ide gatwara n'umwanya mutoya bagaca bataha. Rero eka tugende ido nido y'uko rero bakora uno muti. Muze kuraba neza, mwumvirize, mutore n'udukaramu, kuko uzobikora nabi rukazovyimba rukaba runini cane, ntazovuge ngo ni nakabivuze, zobare kazi kiwe. Hanyuma abandi muze kumviriza neza na dosage ikenewe, kuko dosage urengeje usanga ari hatari. Bisaba gukora dosage nziza ku buryo iyikuze itarengerana. Icambere gikoreshwa niki, ni ibi bintu bita ibishishwa, les coquilles d'œuf, canke ibi bikono vy'amagi. Abantu benshi muragenda mukarya amagi, ibi bikono vyayo canke ibi bishishwa mukagenda muteragura mutazi ko muri ko mugenda mutagaguza imiti, ugasanga warirutse kumbe umuti wawononeye aho nyene muhira. Iyo rero ukunda kurya amagi canke uza ahantu wokura bino ibingibi bikono, tugenda ukegeranya amagi, zaba inkoko za mutoyi zaba iz'indundi, byose upondera hamwe we gusa ukegeranya ibi bikono canke ibi bishishwa vy'amagi, ukavyegeranya. Urakora akazi nyene ukemera ukazi bisakumba aho batetse amagi ukavyegeranya kwenya, kubera ubusanzwe uzi objectif wewe uriko, nubwo byo gutwara imisi nta na kimwe, canke ugashiramwe n'abana bakagufasha kwirondera. Hanyuma uhejeje ugaca ubyanikira nyene, burya buntu bwo bugiye bwo usanga burimo bukavamwo, ukabironga neza. Ugaca rero hajya uvyanikiye amazi atonyorotse, ugaca ubisekura ukabisya neza, ukabisya. Ibi rero biroroshe kubisya ufise akablender kajya gasya nk'ivyema,
ibiki cukororeramwo bishake bibe bingana gute n'akaravyo ubisiye byose biheze, hanyuma ugaca ufunga ahantu abari donc uriyaranja ku buryo havamo nk'ibiyiko nka 30 ibiyiko 30 aba ari sawa by'ibi bishishwa. Hanyuma izo 30 kuyera umaze kuzegeranya ucurondera rero indimu yoyo kubera iba yoroshe kuronka aha biroroha, ugacurondera indimu ugakuramwo imbuto z'indimu ukazikuramwo ugaca uzanikira, urakuramwo imbuto nyinshi nyene ukanika nazo zumye ukaca uzisya n'aka blender cyangwa ugasekura mu gasekuru usanzwe ugafise ukayungururamwo agafu. Aho rero umuti de base rero ubuhejeje ucurondera ico bita inzuzi, nabo nazibabwiye inzuzi zijya z'imyungu ukazisya nazo nyene ukazisyamwo agafu. Aho nta bintu birebire canke birenze, ugaca ugenda kandi ukarondera iki giti bita umuremera, nama nakivuze cane. Umuremera ugafata imizi yacu umuremera nayo kanika hanyuma ukayisekura hakavamo agafu. Imiremera ni myinshi cane ubajije no mu masoko baca bayikwereka. Ico gihe rero hejeje murumva ko nta bintu birebire si bya bindi binda kujamwo amapudre atandukanye. Aho buhejeje ucushira ngaho ugacurondera rero beterave. Sasa rero ugakororera iteke rimwe ucurisya neza ugashira mu mazi ilitiro y'amazi, ugaca ugenda ugaca ufata ibitunguru nka 3 ugakubitamo ukasya nabyo ugashiramo, ugaca ufata ukazana ukazana tungurusumu igoma 2 ugasya ugashiramo kugira ngo kiduke gifise udusi tuduga donc dufise utuguvu nyene kandi amaraso arengana cane n'ama infection, donc n'ubwo ama infection nk'abandi bantu usanga bagwaye ibi infection byarabononye, donc umubiri uheme kugira amaraso arengane gose. Hamwe n'iki kintu rero ni kuvuga inzuzi wasyeye beterave, wasyeye onyo rouge amaonyo nk'abiri, urasya amagoma 2 ya tungurusumu, hanyuma ugacushira ngaho byose ugaca uvyegeranya uko nyene na vya bikokiye na za mbuto z'indimu ugacucanga na ya mizi y'umuntu y'umuremera ukoresha nk'ibiyiko bigera muri 4 ugacukubita mililitiro. Murazi ko nababwiye ko izi yafu wakura mu bikokiye canke mu bishishwa vy'amagi bijya biko 30 byose ntibishira mu rimwe. Oya ni kuvuga ushiramwe ibiyiko 10 nka ya litiro ugacifunga neza byose ugafungira hamwe mu mazi, donc mu litiro y'amazi bacushira ahantu ugacubanza ukarindira nk'isaha 10. Isaha 10 ziheze rero ugacutangura kwihereza agakombe mu gitondo, agakombe ku mugoroba, agakombe mu gitondo, akandi ku mugoroba. Umuntu bihaye wese mu mwanya mutoya atangura kubona udutsimengo dutanguye kunaga mu kanya gatoya, tukanaga akayoga n'ivyari vy'igitsina ikavyimba ajya ku mutwe akavyimba. Iyo rero asanzwe afise n'ingufu zikwiye abarakaravye, iyo nasanzwe adafise ingufu zikwiye naca asaba bakamuhana n'ijya miti y'ingufu mu mwanya mutoya agasigara ari nk'imashini, ku buryo umuntu aciye ko canka ahonyoye agenda mwivuga amazina ati naka n'umugabo. Burya ari abadamu kenshi baba desi n'abakobwa baba desi agakunda umuhungu abone umengo ni ikintu cikigangi ameze neza, mugabo ugasanga igihagarara afise ntikingana n'igihagararo kiri mu ipantaro, akumirwa avuga ati none uyu muntu narinzi ngo aremeze uko arakomeye arafise ikintu gikwiye, mugabo agasanga na kantide kubera bamwe usanga byagiye biterwa n'ibi canke biriya mama bikinishije mama abaca bavyibuha ibintu bikabana byinshi basanga amaraso ntakirengana mama usanga biyahuje ubunini mama hari n'abandi bavuka ariko bameze ugasanga ingane hari imiryango. Abo bose rero upondanira hamwe ko uwo muti mu mwanya mutoya ikibazo kiba giheze. Nuko rero turabashimiye muhanahane kino kiganiro kuri bashasha muce mukora kuri sabone cyangwa subscribe,
abandi murungikirane, muhe benshi, mupartage, kuko biraryoshe iyo ushikirije abantu ikintu kwa gusa ugaca ubona nabo baragihanahanye, uca ubona ko ari abantu bafise ubwenge bukora neza cane. Nuko rero mugire ibihe vyiza.